Mwaramutse canke mwiriwe mwese bakunzi b'iyi shene, ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu musanzwe mumenyereye. Ni ikiganiro aho twungurana ubwenge tukayaga ibintu bitubakiye ku mutima, ibintu bituma twungurana ubwenge n'ubumenyi bw'ingene twokora ibintu mu buzima bwacu bwa misi yose, mu ngo zacu, mu kibano, eka mbere no mu gihugu cose. Baravuga ko changement de mentalité ihera mu rugo, mu bana, ukuntu twagiye dukura, uruhererekane rw'indero twagiye duhabwa. Natwe nuko nyene ikintu cyose ubona mu gihugu nuko kiba carabaye uruhererekane rw'ingene abavyeyi bagiye batanga indero. Uno musi rero tuvuga kuri sujet ihambaye cane, ni sujet y'indero yo mu rugo, yo mu nzu duha abana. Yego, si ukuvuga ngo nje kubivuga kubera negura yuko abavyeyi batakibikora, baracabikora mugabo hariho abandi usanga bariko baradebukirwa canke batakabicungira hafi, ugaca usanga rero muri societe two turabona indero y'abana itituka. Ivyo si vyiza na gato, kuko umwana urinze umuvyara n'uw'Uburundi, umwana n'uwa communauté. Rero turakeburana, nje nko gusubira kandi kuganira kuri iki cindero duha abana kugira ngo twibutsanye gusa, kuko murabona ubu abavyeyi b'abamama benshi hariho abirirwa ku kazi, ugaca usanga abana birirwana n'abandi bantu ntibamenye rero ko abana basigaye bafisha ingeso zitari nziza. Les bonnes manières tuza kuganira ko dukwiye kuguma twibutsa abana bacu ko bakeneye kuzigira, ni manière novuga yuko twigishije natwe tukiri abana bato. Ego, ce sont des bonnes manières à enseigner à vos enfants. Mu Kirundi baravuga ngo igiti kikorwa kikiri gito. Ego, kubera iyo izo ngeso nziza utazishize mu bana hakiri ubu, bizogorana ko atazikuranye ntibazigera bazifata nkama canke bazigire umugenzo. Rero hariho ingeso nashatse kuvuga ko bonne manière, de bonnes habitudes ni nyinshi, mugabo reka mvuge izo 8, hama twese abavyeyi dusubire mu nzu turabe ko abana bacu izo bonne manière bazifise, bazigenderako, ku buryo n'abantu babona bari hanze tugiye nko gutembera avuga ati umwana wa naka tumubonye turamubonamwo izi ngeso nziza. Yego, iya mbere rero ni ukuvuga uti merci, pardon canke s'il vous plaît. Izo zozo ni basique, kubera nibaza ko ahantu hose bazigisha. Hariho abana batanguye mu macreche, nursery rhymes, ziririmba ngo comment dire merci, pardon canke s'il vous plaît. Wobona ko ari ibintu bisanzwe, ariko abana bubu kuvuga merci araho umuha ikintu akibagira no kuvuga merci, akagenda nk'aho umenga ntaco wakoze. Umva rero musubire mubigishe kuvuga merci, hama aguciye ko canke akakukorera ikintu kitari ciza, mumwigishe gusaba ikigongwe ati pardon. Yego, niyo excuse me mu Congereza. Yego, agusaba imbabazi ikintu wagikoze utagishaka ni ikintu ciza, kuko uwo wagikoreye arabona ko utabishatse kumubabaza, hama akaguha izo mbabazi. Hama s'il vous plaît nayo ni nziza kubera
vyerekana ko uyu mwana atamenyereye gusaba ibintu ku nguvu canke atari entitled ko ikintu cyose agihabwa uko agisavye. Urumva ntatanga itegeko, si umwana atanga itegeko. Urumva rero kuvuga ati s'il vous plaît mama nunkorera iki canke papa canke uwari we wese ariko arasaba ikintu agashira kati s'il vous plaît, vyerekana ko umwana afise habitude nziza. Ikigira kabiri ni les bonnes manières de table. Hariho abantu batagironka umwanya wo gusangira n'abana babo ngo babone ukuntu umwana ariko arafungura yikomporta kuri table. Nkuko nabivuze benshi birirwa ku kazi, hama abo bana ugasanga za manière de table zaramaze gutituka. Manière de table agomba kuvuga ni nk'izi: umwana ugasanga ariko arafungura mu kanwa araganyaguza, je niko bavyita, sinzi iyindi terme bavuga. Kuganyaguza, gufungura yuguruye umunwa canke aguma avuga, ntiyicare hasi akaguma agenda. Narabibonye ababebe mu ngo nyinshi babafungurira babandi twita ababone, babafungurira baguma bagenda, ntibabicarika ahantu hamwe ngo bavuga ati uyu ni umwanya wagenewe iki kintu cyo gufungura, kuko naco nyene ni umwanya w'igikorwa gihambaye. Gufungura si umwanya wo kugenda canke bamusanza indya bamutamikira ariko aragenda. Oya, igisha umwana kuva kiri umubebe ko umwanya meal times ari umwanya mwiza wo kwicara hasi, akagira korohereza uwo ariko aramugaburira mu gihe ataramenya kwigaburira, canke nawe yamenye kwigaburira niyicare hasi, atari meme table, niyicare hasi afungure aheze abone rero guhaguruka. Yego, canke abana baca batangura kuvuga, ubu hari abasigaye baja kuri table bongera baraba na televiziyo. Oya, umwanya wo gufungura wereke yuko ari uwagenewe ico kintu nyene cyo gufungura atakindi. Hariho ibintu rero vyo kwiyarurira, abana ntibaramenya kwiyarurira mu masorori, bagiye ahantu ugasanga abana ntibazi kwiyarurira. Akarorero, umwana yiyaruriye indya nyinshi cyane adashobora no kumara, ugaca usanga izo ndya aricaye ntazimaze azitaye ngaho. Mwigishe kuva akiri umwana yuko yiyarurira ivyo ashoboye guheza, akiyarurira indya nkeyi ku buryo azihejeje ashobora kuja kwiyongera, hama gutyo isahani yiwe isigare igaragara. Ivyo biratuma batanasesa zanja, kuko umwana akuranye ingeso yo kwiyarurira indya nyinshi, ivyo twita ngo nk'ubu abantu babibonye mwagiye nk'ahantu bacavuga ngo urya mwana arafise umunoho, urumva umenga yarahamukiye indya, urumva abonye indya umenga umutima uca umuvamo. Oya, ico kintu si ciza. Hari abana babikurana, ugaca usanga ni ibi turiko turabona mu adulte, aho mu mafete canke mu maseminaire, usanga umuntu yagiye muri self service kwiyarurira, yujuje isahani gushika naho agira umusozi w'indya, mugabo hageze ko atangura kuzifungura agaca abona yuko ari nyinshi cyane adashobora kuzimara. Oye, ivyo byavuye mu bwana, tutabibigishije ubu bazokura abo ari abo ba adulte batagira maniere zo kwiyarurira ivyo bashoboye. Bigisha abana kwiyarurira ivyo bashoboye, babifungure baheze, sahani yabo isigara igaragara, hama adahaze agusaba ati ya s'il vous plaît nagati ndashobora kwiyongera, umubwira uti go ahead, genda wiyongere. Iyo ni manière de table nziza cyane. N'ibindi byose gukoresha les cuillères, niho ubibona ko umwana azi bimwe twita ngo ni ivy'ikizungu, gukoresha fourchette na couteau à table, kumenya gusaba ikintu kitari hafi yiwe mwicaye kuri table, akakubwira ati passe moi le sel. Umwana ategerezwa ntafata ukuboko ngo arenge wenyene canke ngo ahagarare, yihe wenyene iyo ntuze hari umuntu ari hafi y'uwo munyu. Urumva izo zose ni manière de table
tusubire kandi twicarane n'abana bariko barafungura, turabe ingene bafungura, turabe ingene bikomporta kuri table. Ivyo birakenewe cyane. Kigira gatatu, tubigishe ku bimwe nashatse kuvuga bya s'il vous plaît. Umwana ntabe entitled ku kintu ico ari cyo cyose. Ni ukuvuga entitlement mu Kirundi ni nko gusaba ikintu ku nguvu. Urumva umenga gifitiye ububasha, ategerezwa kugihabwa ubwo nyene uwo mwana nyine agisavye. Abana benshi twarabonye no muri supermarché, iyo utakimuhaye wamenyereye kumuha ikintu kwa gisavye, aca yicara hasi agakoma induru, ugasanga abantu bose bariko barakuraba ati nibiki bibaye. Uyo mwana asaba ibintu ku nguvu ku buryo aca akoresha gukoma induru no kurira, abandi akagukubita, abandi akagutuka ngo nk'iki kintu ubu nyene. Nukubera ko utamigishije kuva ari muto yuko ikintu atakironkeye umwanya yagisabiye ararindira. Urumva, kandi agisaba mu bugwaneza na politesse nyinshi, akoresheje za ntuze n'ababwira za s'il vous plaît. Urumva, nitwigisha abana rero kutaba entitled, kutavuga ati iki kintu muvyeyi wanje ndazi ko mvuze gusa rimwe aca kimpa. Siko ikigira kane, twigisha abana kutabakro ku maekran. Amaekran si meza, kandi abana bubu urashika ukazibona kwatse telefone agaca agenda quelque part. Narigeze kumva umwana kubera terma abavyeyi bamubuza telefone yarigeze kuyibase, aca aragenda kubera yarazi yuko ategerezwa kumara umwanya kuri iyo telefone yaraba YouTube za kontine baraza aho ziri. Yaciye abugarana bose, aramenya ingene yugara imiryango yose kugira ntihagire ubuza kumugora amwaka telefone. Abana bamaze kumenya amatelefone cyane, bamaze kuyamenyera, niyo uyimwatse acarira. Ivyo bintu biva kubera ivyo byose nakunda babwira entitlement. Yumva yuko umenga muteza gusangira telefone. N'umwanya wa ekran ya televiziyo iri mu nzu ugabanye, ubabwira amasaha ati aya niyo masaha muraba amantuze mukunda, ama programme kuri televiziyo mukunda, ya bande dessinée. Gabanya rero umwanya abana bamara kuri ekran, kuko niba bakro mu minsi iri imbere ntituzobashobora. Ico muracumva yuko bihera mu bwana. Ego twigisha abana bacu bonne manière yo kumenya gusangira n'abandi. Ego turazi ko ubu peut-être dushobora kuba twarakuriye mu miryango aho umuvyeyi yarurinda kwisiniya, abana bose bakaja bagasangira. Ariko abana bubu ariko barakurira mu mafamiye yariyeze, urabona ko ari abana akunda kwishirira mu isahani yiwe akafungura ari wenyene. Ivyo naco bitwaye, mugabo amenye yuko iyo ibintu ari bike canke abandi bana baje mu nzu kumuramutsa, ashobora gupartaja indya, gusangira indya ibihari. Nivyo vya bindi navuze, kwiyarurira vyinshi atari bubimare, akibagira ko abandi bana bahari canke abandi bantu nyuma yiwe baza gufungura. Oya, aho abariko aradevelopa ikintu bita selfishness. Tukibakuremwo ikintu cyo kwikunda, ubwigunge, gukunda yuko ari we wenyene aronka iki, abari inyuma bagenzi biwe ntibaronke. Ivyo bintu umwana abikuranye aba umuntu afise selfishness n'ingeso mbi. Tubigishe rero gusangira, basangira ivyo bafise mu nzu, ntihagire abana bigungiranya. Ubu abana bafise amashambre yabo, ugasanga umwana haraje umushitsi aranse ko kumusedera chambre, ati oya je simba muri chambre yanje, ni murabe mu muraza. Oya, igisha abana gusangira, gupartaja ibintu vyose. Ni uwo mwana azokura na communauté ishobora kumwikorako. Umwana ari selfish, umwana yikunda wenyine, adashobora gusangira ikintu na kimwe n'umuntu. Tubigishira abana gusangira ku buryo ejo nejo bundi
ari umwana ashobora guha abandi, kugira icaha y'abandi. Ikindi rero kigira gatandatu canke kigira gatanu, igisha abana kuramukanya. Kuramutsa umuntu akuze ni ibintu vyiza. Urashobora gusanga umwana yinjiye ahantu ukamenga niwe abo bantu ntababona, ari indifferent yuko yinjiye canke yabonye abantu bashasha, ukamenga mwararanye. Oya, no mu gatondo ndigisha abana banje kundamutsa, bonjour mama, ego, kuko si vya bose kuramuka. Ndamutsa abamambre, nahere ku bamambre bari mu nzu abaramutse n'akanyamuneza, abivuga ati bonjour, siko aramutsa abantu baje kubagendera, abaramutse abivuge, siko apana kuguma yicaye quelque part ku masofa zaraba televiziyo abantu bakinjira mu nzu kamenga ntibabonye. Igisha abana kuramukanya. Mugabo hari ikintu ngomba mvuge, mu ndero ya kera abana bashitse ahantu wasanga naho binjiye muri pièce, binjiye mu cumba canke muri salo irimwo abantu 10 tuvuga ari mu rubanza canke barenga, bategeza kubaramutsa umwe wese yambu yo mu minwe. Zirya yambu rero just niko ndavuga, tuzireke tuzihebe. Muti kubera iki? Hanze zirya yambu zo mu ntoki ntizikiriho. Bageze muri societe aho uvuga uti bwakeye, mwaramutse, mwiriwe, yambu. Yambu ni indamutso kandi ikwiye iyo ugeze mu bantu benshi ukababwira ati yambu mwese, amahoro. Ivyo birakwiye. Apana yuko umwana agenda muri yinjiye ahantu akahasanga abantu barenga 20 ategezwa bose kubakora mu minwe. Ubu turabona ingwara nyinshi ziriko ziraca mu kwandukiza muri contact physique mu minwe. Abantu bakora ku bintu vyinshi ntuzi ivyo baba bakozeko, ariko umwana agaca agenda agahera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu. Twege ivyo bintu ntitwabikuriyemo. Twakuze twigishwa yuko uraramutsa abantu polima, mugabo aramutse ku munwa gusa, kamuca ugenda wicare. Ni ukuvuga ko utaba très indifférent winjiye muri iyo room, wababonye, wabahaye agaciro, wabaramukije ku munwa, birakwiye. Je narabaye hanze nsanga abazungu ntibakunda gukorana mu minwe. Ndiyumvira igituma, nsanga yakuramukije n'umunwa kandi arabona ko bikwiye. Igihe cha covid murabona ko twagerageje, baratubwira ati nimureke kuramukanya kandi mu minwe. Nibaza ko uwo muco w'abarundi uzobagora kubava mu ngeso, mugabo tureka tuvyige, dutangurire ku bana bacu. Umwana yinjiye ahantu avuga ati yambu, mwaramutse, mwiriwe, amahoro, hama aheze aca agenda yicare. Yego nivyo ariko ndavuga, kubisa abantu bakuze. Abana bubu winjiye ahantu ugasanga baricaye ku ntebe, ntibazi kubisa abantu bakuze. Kubera iki? Kera umwana yaca ahaguruka kugira umuntu akuze yicare. Izo ni bonne manière rero nariko ndabigisha, les bonnes habitudes. Ego hama ikindi hariho gusubiza ibintu aho yabikuye. Abana bubu aratora ikintu ugasanga yagitaye n'importu. Igisha abana gusubiza ibintu aho babikuye. Igisha abana gusubiza ikintu ko yagisanze. Nyimba yasanze umuryango wugaye, nasohoke amasubira wugare. Ivyo birafasha cyane. Ni les bonnes habitudes, kubera umwana niyakura azi gusubiza ikintu aho yagikuye, gusubiza ukuntu ko yagisanze atarinze kubibwirwa. Ni ikintu kica kiba nka seconde nature iri muri we. Urumva atarinda kubwirwa ati mbega kutasubije ca kintu. Urumva igisha abana gukora ibikorwa byo mu nzu, ntibabone ko ari iby'abakozi gusa. Kuko ivyo bintu byose byo kumenya gukora akazi ko mu nzu ni ibintu bizobafasha batakiri kumwe nawe. Utabihereye ubakira abana, naho ataramenya gukoropa, naho ataramenya nk'ijya brosse iri muri toilette, mubwire ko aje gukoresha toilette,
amenya kugira guflashinga, sinzi ngene navyita mu gifaransa, umenga ni gushasa, amenya gushasa lo, ntihagire uwundi muntu agenda kubimukorera. Isuku umwana wenyine amenye kwikorera tugatuntu duto duto, kuranja chambre yiwe, ce sont de bonnes manières dutegereza gushira mu bana bacu ubunyene bakiri batoyi. Ego rero ikindi kintu abana twarabonye yuko kubera tutiriwana nabo, ushobora gusanga umwana atanguye mu kibano swat arafrekanta abana utazi, swat yirirwana nabo bakozi nyene utazi langage bariko barakoresha, ni ukuvuga ibijambo bikomakomeye. Abana bo basigaye bafisha de langage vulgaire zikomakomeye, ugasanga ariko havuga ibijambo utashobora guha umwana, ibijambo biremereye, kubera nabo bakozi tuzana ntituba tuzi iyo bahora, ntituba tuzi ibyo baciyemwo, ugasanga umwana asigaye avuga strong words iko nozivuga, you know, foul language, ibijambo biremereye. Igisha umwana gukoresha ayo majambo, uyamukuremo uyumvise directement, ntuce ubibrushing off ngo ngo nta na kimwe, ugasanga umwana akavuga ngo ndakunyara, ngo ndakusinzi, ngo je ari langage numvise kubana mvuga nti umwana ari expose kubana canke kubakuze bari kwavuga ibintu bakoresheje ibijambo bikomakomeye. Urumva nico gituma nshenja kuri ya nyuma, umwana ntategeza kwicarana n'abantu bakuze bariko baravugana ibintu, kubera ivyo aza kumva hajya umwana ni nka eponge, ntuze yiwe ubwenge bwiwe cerveau ni nka eponge, yabsorbe ibintu byose ariko arumva, ariko arabona. Rero nicarana n'abo bantu bakuze azokwabsorba langage bariko barakoresha rimwe atari nziza. Urumva nico gituma mu mutaramura, mukigisha umwana kumutaramura iyo abantu bakuze bariko baraganira, nagenda kine apana kuguma banza amatwi ngaho. Kera hariho ikintu abavyeyi bakoresha kuraba igitsura umwana. Iki gitsure twakuze mu mama kikuravye wacu umenya wibwiriza wenyene ico ashatse kuvuga. Dukoreshe rero uko kuntu ushobora kuraba igitsura umwana akamenya ati aha mama ntarinze kuvuga mugabo ambwiye ati taramuka, genda ukine n'abandi. Abana niho bumviriza insaku, abantu bakuze bariko haravugana. Ari ikiganiro nabwiye nyene ko abarundi bakunda kuvuga insaku, mugabo naho batayoba ko bavuga insaku, hari bakavuga ibintu biri privé, umwana adakeneye kumva. Hari bako baravuga ibintu nyene bakoresheje izo langage ziri vulgaire. Ego muri ibi biganiro rero murazi ko twama tubaha bonus, indero nziza twoha abana yindi, novuga yuko ari indero yo kubigisha kuvuga ukuri, dire la vérité. Ego uti kubera iki ndayivuze, ni ikintu mu bana kiriko kiratituka, aho umwana uzuka mu confronta ukamubwira uti ndabona ko wakoze iki niki, hama agaca atangura kukubesha yiregura, agapanga neza ingene ataza kwemera iryo kosa. Abavyeyi astuce no bahayo ingene wigisha umwana gutangura kuvugisha ukuri, no kubera yuko umushira à l'aise, ingene ukonfronta nawe uwo mwana biratuma amenya yuko ati nyimba nakoze iki kintu, mama akambaza canke papa akaza akambaza ati reyerma iki kintu niwe wagikoze, ku buryo avuga ati ukuntu nabonye avyitwaramwo nanje birashobora kumpa confidence y'ukuvuga ati kwanza iyo umumenyereje kuvuga ukuri wenyene araza utaranamubaza akakubwira ati mama iki kintu cambayeko, duhere ku tuntu dutoyi nko kumena ikirahuri. Urumva utamwifatiye kenshi acagenda akagitano utabona, kubera hama ukazibona
ibirahuri vyaraheze, wabaza mu nzu bose bakakubwira ko atariwe, oro ntivyimenye hariho uwabimenye. Mugabo iyo uciye umukankamira canke ugaca umukubita, mumenye ko icambere gukubita si vyiza. Indero yo gukubita zari za kera, kuko inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso, siko? Ubu tugeze muri age ya dialogue, age y'ukurezona n'umwana, ukamwereka yuko yakoze ikosa, akwegere abikubwire, hama nawe ingene uvyifashemwo biratuma n'ubutaha umwana atazakubesha. Bavuga ngo faute avouée est à moitié pardonnée. Tubishire mu ngiro. Umwana ntubone yuko sinzi ngene no bivuga yaciye nk'amabere, oya, yakoze ikintu vyashitse, nta numwe adakosa. Natwe nuko gusa ngira ngo dukuze tutari bukubitwe iyo dukosheje. Rero n'umwana nuko nyene, ntuce umukarira cane ngo umukubite, kuko gukubita umwana nawe bimutera traumatisme. Ni hamwe nyene abavyeyi b'abarundi tutabivugana. Burya kureresha inkoni sico kintu gituma umwana agira izi bonne manière canke kubaha. Arashobora gukora ibintu byose mu kwinyegeza, mu kwihisha. Rero kugira ngo umwana atangure kukubwiza ukuri, nawe rabe nyene wikomporta, umushire à l'aise, umuhe umwanya wo kwisigura ingene vyagenze, gutyo ntazobisubira. Tushira mwabana rero habitude nziza yo kuvugisha ukuri, bareke kubesha, kuko abana benshi bubu basigaye babesha. Batubesha kubera iki? Kubera baba bashaka kwikura mu ikosa, ntitubakubite. Urumva, muha ibindi bihano, gerageza, hari ibihano bitari, mwime ikintu wari waramwemereye, canke muhe time out. Ivyo tuzobivugana ko peut-être mu bindi biganiro. Muhe time out, mushire hariya muri coin, mwime ikintu yari yaragusavye canke abona abandi bakibaguriye. Uko niko uhana umwana indero yiwe ikiratituka, itakiri nziza. Muhanisha ivyo, mugabo umushiremo kukubwiza ukuri, ni vyiza cane. Twige rero tugarukira indero y'abana bacu, izi habitude nziza ndababwiye, tuzigarukire, tuzitsimbataze mu bana bacu. Bazokura bavuga ati ego uyu mwana wa naka yarezwe neza, afise indero twokwita ndundi, ego. Hama nawe biguhesha agaciro nk'umuvyeyi wamureze. Nuko rero abantu turaba muri hanze y'u Burundi ariko mukaba mwumva ikirundi, izi bonne manière na partage namwe, mudufashe cyane iyi video ishikire abavyeyi bose, ntitudebukirwe mwibanga Imana yaduhaye ryo kurera abana bacu, tubakurize mu ngeso nziza, mu kwiyubara, ivyo bavuga, mu kwiyubara ingene bitwara mu bantu, kuko ça reflète sur nous. Ego, murakoze mwese mwaravye rero kino kiganiro, mubandanye mugira subscribe, kandi ntimuriko murambwira ibindi bintu mushaka ko tuvuganirako. Ego, bimbwire kugira ngo tematike nk'izi ndazishigikireko cane. Murakoze rero bavyeyi beza, tuzosubira mu kindi kiganiro c'ubutaha. Murakoze, merci bien.